Bakunzi ba Tarsis Hope Ministries TV aho muherereye hose haba muri Amerika, Aziya, Iburayi ndetse n'ahandi wacu muri Afrika. Nkuko mutubona turi hano mu kigo cha Tarsis Hope Ministries TV, twaramukije muri cyo gitondo tugiye ku maziko ya wa mukobwa wacu aheruka kugira mariage, tukaba tugiye kumusezera kuri hôpital militaire, hama tuheze tugende ku maziko ku mpanda. Mukurikirane kungene uyu munsi w'amaziko wa bakunzi ba Tarsis Hope Ministries TV. Nkuko mutubona tuvyagiye hano mu gatutu, twashoboye guhabwa agafana nkaka mutubona n'umukuru arongoye ino channel yacu ya Tarsis Hope Ministries TV ariwe Tarsis. Ubu mutubona tuvyagiye hano, nego turi muri zone yacu nziza ya Kinama muri quartier Gitega. Tukaba tuvyagiye hano turi kumwe na team Tarsis Hope Ministries TV. Nkuko mutubona twagendanye nabo, ariko hari byinshi bagiye barabona aho twaje tuva, kuko tuvuye ku maziko. Rero hari bamwe bashaka gushinga intahe kuvyo babonye, kugira ngo nari ko dukurikirana kuri channel yacu ya Tarsis Hope Ministries TV, kugira ngo bamenye nabo kungene bo kwiyubara ku inosi, kuko inosi nibigeragezwa. Reka duhe umwe muri twebwe kugira ngo asigure ivyo yagira abona, kugira ngo nawe arabico yo hanura bariko dukurikirana hano kuri ino channel yacu Tarsis Hope Ministries TV. Ngo turaramukije abakunzi ba Tarsis Hope Ministries TV aho muherereye hose, muri ko muradukurikiranira hafi mu migabane igize isi, mwese turabaramukije. Hama twebwe nkuko mutubona ino ku groupe ya Tarsis Hope Ministries TV, tuvuye ku maziko guherekeza umwe muri twebwe mushiki wacu. Twari tuvuye ku maziko, nkuko rero mutubona hano hantu dufise byinshi twakuyeyo, dufise byinshi twabonye, twizeyo, umva twize, twakuyicigwa. Muri ibyo byigwa twakuyeyo yuko umuntu ari iki, umuntu ari ubusa. Twabonye abana batonya, abakuze, imisore, inkumi, abagabo, abatama n'abatamakazi bajyamye hajya ku mpanda. Bisigura iki rero? Bisigura yuko umuntu wese uko angana kose, uko ari kose, akwiye kwama yiteguye, akwiye kwama ari maso
kugira ngo yitegurire ubuzima buzoza. Umuntu wese akama ari maso ntiyishimire uyu mubiri, kuko uyu mubiri ni vyondo, uyu mubiri urabora, umuntu n'ubusa, ukungana kose urashobora kuva mu mubiri. Rero ikigwa twahakuye nuko umuntu atokwishimira umubiri, umuntu yogenda agavye yiteguye kwama ari maso. Murakoze cyane. Ego reka duha akanya umwe muri twebwe wundi hari nawe nyene ashobora kuvuga ati naje hari byinshi nabonye, reka tumuha akanya nawe aheze yivuge neza akazina kiwe. Amazina yanje nitwa Eliane, hama nkaba ndamukije abakunzi bakurikirana Tarsis Hope Ministry TV. Hama nkuko mutubona hano twari tuvuye guherekeza umwe muri twebwe, kandi twahakuye ikigwa gikomeye cyane. Twabonye byinshi, twabonye impfu z'abantu benshi, twabonye abantu benshi bagenda barapfa. Twahakuye ikigwa yuko umuntu wese kuri ino si twokwama twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha, tukama tugororokeye Imana. Umuntu wese akamagavye, kuko uyu mubiri nubwo dusiga tukambika gusa gusa, ariko iyo umuntu abayeho agororokeye Imana ni byiza cyane, biratuma umuntu azogira ubundi buzima butazoshira imbere. Icyo tubasabye rero ni uko twokwama twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha. Murakoze cyane. Ego muratubwiye ati mwakwicigwa, muravuze yuko mutukwiye kubaha Imana kuko ino si y'igeragezo. None mubari iki ariko dukurikirana hano kuri no channel yacu ya Tarsis Hope Ministry TV, kuvyo mwabonye n'impanuro mu batekerera, ndetse n'abatwagendanye barashobora kuba bayibonye mugabo ntagire icyo baba bakuye, nawe nyine mwabwira ari iki? Ego twebwe ikigwa twahakuye ikigwa yuko umubiri ari ubusa, umuntu adakwiye kwishimira umubiri. Twohanura rero abadukurikiranira hafi, abakurikirana ino groupe ya Tarsis Hope Ministry TV, nuko umuntu wese yogenda aciye bugufi imbere y'abandi, umuntu wese yogenda agirira neza abandi bantu, agaca bugufi imbere y'abandi bantu, kuko umuntu agirwa n'uwundi. Umuntu yokwama agenda aca bugufi kugira ngo ejo canke hirya y'ejo yitavye Imana ntaza kurikirwe n'amajambo mabi y'abantu, ariko aza kurikirwe n'ibishinga nahe vyiza by'abantu. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe murakoze cyane kuba murakwicigwa nk'ico. Nanje mwe muri mwebwe no hanura abariko badukurikirana hano kuno channel ya Tarsis Hope Ministry TV ko dukwiye kwiyubara, kuko ino si wavuze ati tuvuye umukungugu dusasubira mu ivu ntiyabeshe. Hari benshi bazi neza yuko aha turi yuko dashobora kuhava. Rero no hanura abo bantu biyumvira gutyo ko boreka kwiyumvira gutyo, ahubwo bafata akanya bitegure, kuko ejo ntibahuzi. Bazi yuko rumwe jo kuri umunsi wa kabiri wa gatatu, ariko ntibashobora kumenya yuko bashobora kwahonyora bakabahema mu bantu bahayema. Ariko twahanura natwe twihanura ko dukwiye kubaha ijambo ry'Imana. Riravuga yuko ati kuri ino si tuzoyibako, ariko utazitondera ibyagezo by'Imana nawe azohura n'ibibazo iyo kuri wa munsi w'urubanza. Rero twahanura mwebwe, twihanura twebwe ko dukwiye kumenya ino si iyo ariyo. Rero turashimiye Tarsis Hope Ministry TV ukungene ishishikara ikora ibikorwa byayo. Tugashimira na mwebwe mudukurikirana kuri no channel yacu ukungene mwama mudushigikira mu kupartaja ibyacu kugira ngo bishike kure. Turashimiye na Tarsis yashoboye kuduha kanya nkaka
tukicara muri kino kibanza ciza nk'iki kugira ngo dusangire kino kinyobwa. Turashimiye na timu yose kungene yabyifashemwo muri rubanza rw'uno munsi. Twashimira n'umushoferi yashoboye kudushikana iyo tujye tuva n'udushikana hano. Imana yaturinze nayo nyene tutayibagiye. Tukashimira na Graphic Emma kungene abyifatamwo mu masanamu, kuko umukameraman dukunda kwira byifatamwo. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.